nta muntu numwe tuje gukonkiransa bose rafise ibintu akora twe ni innovation ibyo dukora nta wundi muntu arabikora twebwe rero tuje gukora igikorwa gishasha kwinosi cyane cyane muri buno Burundi bwacu niho twashase guhera nta muntu numwe turiruka nawe naco gituma tuvuga duti hari byinshi birimwo atana handi hantu uzogenda ubyumvise twebwe rero mu ntumbero zuko abajene turafise ni na service zo gufasha abandi bajene afise impano nk'abantu usanga bafise kuba twigana abantu bize genie civil nka kumwe bacapa ibintu iyo platform yiwacu rero nk'umuntu ashaka kubaka inzu imeze neza ushaka gusimbirako akaraba plan imeze neza hama akayizunguruka imbere n'inyuma ku buryo ashobora kubona ati inzu yanje ishaka kihagaze uku hama agakomanda no kuvuga ko babajene babatarantiwe cyangwa bafite ubumenyi butandukanye ahubwo babegere mukorane dukora cyane ugira dutera imbere tugire ejo heza ubwacu n'imiryango yacu ariko ejo heza ntiyashoboka tudafite amagara meza uyu munsi nico gituma ivuriro icyizere cy'ubuzima rihari ngo rifasha abantu bose bafite ibibazo by'indwara zitandukanye rikoresheje imiti kama 100%. Rifasha abafise ibibazo by'indwara z'imitsi, indwara y'igisukari, kutarangura neza amabanga y'abubatse, kuvyibuha cyane canke kutavyibuha, infection, asima, estoma, ishano n'ibindi. Icyizere cy'ubuzima dukoresha imiti kama na terere 100%. Adresse yaho dukorera ni mu gisagara ca Bujumbura kuri Boulevard de l'Iprona, Galerie du Boulevard numéro 5. Numéro dutorako ni 67 812 388 canke 69 212 832. Amagara nico cambere cyo kwitaho aramigwa na mego. Guys, mwaramutse neza. Ndabaramutse ndabayikaze. Ni wa mungu wanyu wo midishanyuma mbipfuriza amahoro y'Imana n'abantu, amagara meza n'amafaranga. Yes. Uyu munsi ndiko ndatembera mu gisagara ca Bujumbura, mpuye n'ikintu kirindyohe cyane. Ndavuga nti dukunda kubereka ama innovation nicaje kumara sinogenda naho navuze kino kintu. Rumwe mu gwaruka rw'abanyeshuri biga Kaminuza aribo bakoze kino kintu ngiye kubereka. Bavuga bati iterambere twipfuriza igihugu, isura twipfuriza igihugu, tugomba kwigiramo uruhara. Yes, reka innovation yabo tubaye ikaze babidondore baca banagira ko bagenze tubaramutse cyane. Amahoro, je nitwa niyo mukiza Variake, nkabasanzwe niga muri Kaminuza mu gisata cy'ubuhinga bwa none, je ni logiciel. Nitwa Irakoze Jean Dodier, nkamasanzwe niga muri Kaminuza y'u Burundi muri bacrée ya kabiri muri génie informatique et logiciel. Hama muri nkuko yabivuze ni president wacu wa societe nanje nje kubikorwa. Naco gituma ino musi nza kubabwira igikorwa twakoze uko coba kimeze ico kije gufasha mu gihugu cacu. Good. Ducangamutse cyane tugire ko n'abari abandi. Nanje kwizina ni Desha Die First. Muri society yacu ndejwe marketing finance. Vuga yuko no munsi ngomba turayagiye kuri bimwe mu byo tugomba kwashikiriza imigambi yacu kandi mutegwa no twebwe kudushigikira murakoze. Uriya undi mujene dusa cyane. Jeune Fandaise Transform. Abantu umwe mu gwaruka twishize hamwe nyene kugira ngo dushobore gukora ico dukoze so ko tubabwira. Abandi nyeshuri yiga muri Kaminuza y'igihugu. Muri bacrée ya kabiri sorta. Nkabani garezo ya telecom. Mbo haba rero nanjye nifaje nabo bandi harashobora kwibaza terezo telecom niko gushaka ibintu bya programmation mugabo tuvuga duti nta kintu na kimwe urashobora kumenya wacihaye ku mugambi. Ba rero nanje muri societe nkabandi secrétaire permanent. Sinzi rero kumbure ugiye kuduha ido nido mu bisanzwe ikintu mwa créer mwe muvuga muti dukureho uburyo bwa kera tujane n'uburyo bushasha tugire ko bagenzi kumuriri iki neza mwakoze. Ni logiciel ishobora gufasha guhuza abadandaza n'abaguzi. Twebwe nka societe tuzoba turi hagati y'abadandaza n'abaguzi. Akazi ka misi yose twe tuzoba tujejwe
kurondera abadandaza bashobora gushira ibidandazwa byacu kuri platform yacu byabo kuri platform yacu hama bamaze kubishirako umudandaza umuguzi uwari wese hazobari azoba ari imwaro ikidandaza nyambara umuntu azoba afise shop ibubanza akaba yashize ku kintu n'umuntu w'ikarusi ashobora kukigura kandi kiri muri shop ibubanza twebwe tuba turi hagati yabo tujejwe yuko ico kidandazwa kiguzwe turage uwagishize kuri platform yacu arakizana hama nako tukagishira umuguzi aho bari hose. Okay. Mwebwe rero neza na neza uti murahagurutse muje kugwanya canke muje konkira pana kugwanya muje konkirasa Jeff Bezos wa Amazon umunyamerika. Canke Alibaba. Ego twebwe nta muntu numwe tuje kugwanya kumukonkirasa ariko nta muntu numwe tuje gukonkirasa wese rafise ibintu akora twe ni innovation ibyo dukora nta wundi muntu arabikora. Okay. Twebwe rero tuje gukora igikorwa gishasha kwinosi cyane cyane muri buno Burundi bwacu niho twashase guhera nta muntu numwe turiko turiruka nawe naco gituma tuvuga duti hari byinshi birimwo atana handi hantu uzogenda ubyumvise muri ayo yandi ama platform mwe mu bamuzi twe tutazi. Ego mbe mwavuze yanye gushira hamwe yanye mwaramaze kujyanikije amategeko. Ego Burundi antariyere kugera mu kwindwi antariyere no kuvuga Burundi antariyere yari maze kuba ryandiswe muri ADB gushika mu kwezi kwindwi. Tuvuze Burundi antariyere umwe wese arashobora kwibaza ati mbega Burundi antariyere ni iki? Twe tuba turiko turavuga mu Kirundi twashatse kuvuga ati Uburundi mu mwanya wo Uburundi buje ku mwanya canke bukore ku mwanya wa none. Ego tuvuze ku Burundi ku mwanya wo ni kuvuga yuko jewe shaka ibintu by'ubanje ndabikore ku mwanya wo. Ndashaka na mugenzi wanje uko akora ikintu cyacu cyose mu mwanya muto cyane nyamba shaka kugura ikirato sinzove nk'akarorero mvi giteganje kugura ikirato mu isoko yo mu Ruvumera ndakibure nsubira inyuma taco ndonse ntakironse ejo ce nongera ngaruke rumva yuko abari karatakaza umwanya kandi murazi yuko umwanya ari amafaranga. Okay. Ego Okay, leka kumurengira ngo umuyobozi we no shira hamwe ryanyu nawe atuyagire. None rino shira hamwe ryanyu. Ryoba hoba hari yandi mashira hamwe mu Burundi yarakora nkaryo. Nimba yarahari akabije kazoba rakaye. Bo kubijanye n'iri shira hamwe ryacu. Nkuko twatanguye tubivuga ni gikorwa kijanye na innovation. Yego. Nukuvuga twebwe tumukuvyiyumvira nitwiyumviriye twabanje kuraba ngo banaka canke ngo hari yindi society isanzwe ibikora oya ishobora kubihari. Okay. Mugabo nyimba ishobora kubihari nuko tubona nubundi ibintu bigikorwa mu buryo bwa kera tubona atakirahinduka. Rero twebwe nka societe Burundi antariyere twaje kugerageza gukemura ibibazo byinshi bishoboka kubijanye n'umwanya kugira ngo umuntu nyimba dufate ari nk'umwigisha canke ari akora kandi kazi kanaka cyangwa umurimyi ashobore gusimbira kuri ngendanwa yiwe telefone akubita ka click hanyuma ikirandazwa shiwe kibe kimushikiriye hanyuma acungure wa mwanya yari kuja mu isoko uwo mwanya nawo aje kukoramo ibindi mirimo ya misi yose. Mwakumye muvuga ngo ikidandazwa kize gishikire uwakiguze cyangwa wakigize command gute kizomushikira gute hobo ndi nk'igitega ndavye nk'ikintu muri shop y'Ibujumbura kanaka canke mu isoko rinaka ndakiguze kizoca kinshikira gute. Ukuvuga tuzoshiraho uburyo bw'ukungene umukiriya ikidandazwa aguze bivanye n'ahari hose gishobora kumushikira kandi bivanye n'ikidandazwa icarico. Ego. Okay. Be haje uko mwese muri bane mwese mwaratanguranye. Ego cyane uko twese turi bane twaratanguranye kabisa. Okay. Nka secrétaire ko murengera ate secrétaire. Nabye mwana nti secrétaire turasa kubera umengo akayobe kacu ni kenshi cyane. Bo sinzi we nimba mwaratanguranye. Uri kurabona nta makinga mufise ko abarundi mengo ibintu bijanye na internet ntibaravyumva. Eske murizeye ko ari ibintu bizo abarundi bizoborohera kuyikoresha? Bo muri ico kibazo novuga nti nivyo tumwe turagerageza nk'ukosora uko urumva ko na nyakubahwa yama yabivuze digitalisation mu gihugu ni baki badashobora kuvyemera ariko muri ico kintu
cayo kinemeriza ibintu ni bukebuke gusa nizera yuko turose nk'abandi tuvyumva kumwe fendo fe birashobora gukunda gusa ahanini ngarutse hayide principal twe twihaye kuri iyo platform yacu hari ukungene usanga nk'abaje abantu bubaka amazu donc nk'umuntu ashaka kubaka inzu ngaha ibujumbura umugabo ugasanga arabuze model imeze neza cyane kugira ngo ashobore kuyubaka twebwe rero mu ntumbero z'uko abajene turafise ni na service zo gufasha abandi bajene afise impano nk'abantu usanga bafise kuba twigana abantu bize genie civil nk'aho kumwe bacapa ibintu iyo platform yiwacu rero nk'umuntu ashaka kubaka inzu imeze neza ushobora gusimbirako akaraba plan imeze neza hama akayizunguruka imbere n'inyuma ku buryo ashobora kubona ati inzu yanje ishaka kihagaze uku hama agakomanda no kuvuga ko babajene babatarantiwe cyangwa bafite ubumenyi butandukanye ahubwo babegere mukorane cyane ahubwo no kubahimiriza nka bose mu madomine yose ashoboka kuko abakina amafilme turabakeneye kuko mu ishuri dusonda tubafise barahari abaririmbyi turafise n'umuntu akubita amabiti neza nawe nyine akarimbo k'iwacu yaraga karakozwe ngira ngo gayagize iyo application mwakoze cyane gose shira hamwe iwacu hariho nabo bandi bacapa baririmbyi badana tutuntu turiya kubajene bose bafise talent yawo bashaka kumenyesha isi yose muri rusange bose turahamagira yuko boza twakwiyo service ugashaka platform yacu kugira ngo talent zabo shobore kugira kure Okay, none ubwo mafrey aho mwatangura ibintu eske hari amahera mwari mufise kugeza no mwanya tuba dutanguye ntabwo twaba dufise uburyo ariko kandi kuri yuko twaje dukeneye impinduka turitanga mu buryo bwose twagira ico dukoze kugira ngo nejo bundi barundi bagenzi bacu bazodukurikira bazobure ikibafasha muri bikorwa byabo kubera yuko turakeneye yuko Burundi bwacu bigira ku gihe mu bikorwa byabo bobanyagira ku gihe atakinwe kirabaciramo hago ibintu byose babikora bashize amanga kandi bazi ko biriko bikoreka mu mwanya wo buri kanya Okay, reka ngaruke kuri uyu mujene anyegereye none mwaratanguye ata amafaranga mufise murakora urumva n'umunsi bishombe sinzi ko bimaze gufunctiona birakora cyane n'umunsi birakora sasa rero icifuzo cyanyu nyamukuru ni iki twebwe nkuko twari ko turabivuga icifuzo ca mbere nuko Uburundi bwose bushobora kubaho umwe wese ashobora kubaho afise tubyita marakursi inzira ya hafi ishobora gukoreramo ikintu rero ku bwacu ni dushobora kubyishoboza twenyene nababwiye yuko ari jenjeje ibikorwa mu bikorwa tumaze kurangura twabwiye iyo logiciel iyo logiciel rero ni kuvuga yuko naho tutaronse umwanya wo kuyinjira mu mizi ni logiciel ivuga ikoramo ikorera ko umudandaza uwo mudandaza rero ubwiwe arashobora kwigurishiriza ikidandaza igakora muri shop yiwe gusa ku buryo ashobora kwakira umukiriya akamubwira ushaka iki kujya nyene bakira abakiriya akamubwira ati jewe vraiment nipfuza nk'akarorero ibiro bitandatu by'imisumari ibi bivuze rero nimba niko ndabitahura neza ko umuntu umudandaza wese aje azoronka space yiwe ngaho ego kuri platform yacu umudandaza aje arafise espace akoreramo ahantu ashobora no kurabira ama statistique akabona ati jewe ikintu ni ndangura kigasoka cyane n'imisumari ikintu ndangura kigasoka cyane n'amabati ikintu ndangura kigasoka cyane nibi rumba ararabamo ama statistique numva ko urubuga rwacu gubatse ku buhinga tumuvuga yuko bugezweho ego bugezweho bya bindi dora twumva by'abakomisiyoneri baje hagati y'umuguzi n'umugurisha ego iwanyu havuyemo mwebwe bene gushinga iyo app cyangwa application ego nta wundi azojamo oya twebwe nta wundi muntu azojamwo ni hagati ya societe y'iwacu nabo badandaza ego ni kuvuga ko uwo mudandaza we afise iyo platform yidandarije uko yiwe bakamusanga iwe ibyo akoze ntaco tumusaba sofe yuko ani igidandaza giciye arinye kuko urumva yuko hariho les frais de livraison hariho pourcentage dushobora kumukata naco gituma rero tuvuga duti
kwishura muri ca kibazo yuko ico dusaba ubwa mbere na mbere turipfuza abadandaza dukeneye kuva kugera no munsi si babadandaza bamabutike kugeza ubu munsi dukeneye abadandaza nk'umuntu dufate bajya ba grossiste bajya bagenda kurangura hanze bakabizana ku buryo ababizanye ego ku buryo babizanye bagashobora kwemera kubishira kuri platform yacu umuntu agikomanze kize kimushikire ata biciro c'umurengera biriko ego ico nico cambere dusaba amikindi naco turipfuza uwo ari we wese ashobora kuba yotera intege ugwaruka nkatwe mwumvise umunyabigega yabivuze ntaho turigeza turamaze badufise ibintu byinshi tumaze gusohora nk'akarorero turamaze kuba dufise twaragize ico bita gukota server twarakose server tubika ko ivyo bintu byacu ni kweberja oya ntiturayigura ubu twarashoboye gufata ikibanza imyaka itari mikeye ubu rero nako ni kuvuga ikintu dukora tumaze gusohora izo noti nta musi numwe turaronka abantu bashaka kuzana tubashirire ko mu ma service dutanga hariho kugira hébergement y'amasite web y'abandi bantu nta bantu nabo turashobora kuronka boza batugana kugira ngo dushobore kubashirirako rero twariyumviriye n'ibindi bikorwa none cange nukubera batabazi nico kirashobora kuba kihari ariko turiko turagerageza uburyo bwose abantu bashobora kutumenya nubwo uza gusanga tutazwi ariko ibikorwa ndazi byacu bizotuma tumenyekana twaratanguye n'ikindi gikorwa twise ni project twise my school ni project twashatse yuko dushobora kubakira amashure ya leta yose abyipfuza abona yuko ashobora kuba yo giha amafaranga ya hébergement tukabubakira amasite web kuko tugiye kuraba ishure ni institution ya leta tukaza gusanga nta site web ifise nuvuga yuko ari bimwe mu bintu nukuvuga uri kuvuga nk'amakaminuza amasegondere tuko turavuga amasegondere afise ubwa mbere na mbere condition ya mbere niko tumaza tukaraba eske barafise connection ego connection internet ego bamaze ko bayifise tuca tubabaza eske muzoshobora kuriha buri mwaka amafaranga ya hébergement agravita autour 300 000 ku mwaka mugihe babishoboye bashobora kubakora site web ku buntu kibe gusa baradusinyira contrat kuko twe twobabazwa nuko hoza umuntu tukamukora site web hama akaca genda akariha umwaka umwe iyindi myaka yose akaca yiheba twege byo tubabaza cyane ni nasho gituma tuvuga ati twoshiraho contrat mu gihe atazoshobora kuriha ya mafaranga ya hébergement kuko urumva yuko azoba atari karaha agaciro ibyo twakoze kandi tuba twabikoze ku buntu dushobora no kumwitwarira mu majambo make yego mu kurangiza reka kumbure ico kibazo ndakibaza mu chef wanyu icambere twumvise yuko kugira mu keyi rino shira hamwe ryanyu cange iyo application muvuga muti twashatse gukora ibintu bijanye n'igihe donc ibintu bikogwe ku mwanya kwiriye nereka mu frère ko ibintu nk'ivyo tuce twumva bikeneye imitahe nabe mukaba mutayifise mbega abanyamitahe wanyu barakeneye murakoze cyane kumbaza ico kibazo uyu munsi abagende bose bo mu Burundi ikibazo dusa n'abahuriyeko usanga hanini ari kibazo cy'uburyo kugira ngo ibintu baba ariko barakora vyevoliwe ku rugero rw'indoto zabo bafise natwebwe muri Burundi antariel turakeneye abafatanya bikorwa kugira ngo kumbure ibikorwa byacu bishobore kwisununura ku muvuduko tuvyifuza ko kuko mwavyumvise yuko turi abanyeshuri nabo usanga mikoro atari umurengera mufuko mushiraho ikaramu ntimushiraho amafaranga ego cyane rero mwavyumvise turamaze kuba tugira amadepanse mu kwidemarika mu gutangura hari uburyo busabwa mu kwandikisha ishirahamwe ivyo byo gukonta server internet navyo nyene uburyo byadutwaye n'utundi rero kugeza ubu ntitwovuga ati turishoboje ku buryo naho hatoboneka umuntu abafatanya bikorwa twoshobora kwavansa ku muvuduko dufise ego twoshobora kubandanya kuko ku ndoto zacu
nta kintu na kimwe kizoza kiduhagarika bizofuma ibikorwa vyitonda mugabo ariko dushike ku ntumbero. None kuno munsi yasanzwe hariho umugambi wa leta ushigikira abantu bafite ama innovation nko kuri wanyu. Eske muramaze kwitura payeje? Mbo kugeza uyu munsi ntituritura payeje ariko mugabo twari tugikeneye kumenya kwanza processes bicamwo kugira ngo kumbure natwe dushobore kuraba yuko bibaye ngombwa natwe twoyitura kugira ngo ibikorwa byacu bitera imbere ku muvuduko wihuse cyane nkuko na societe yacu bivuga yuko ibintu byose ari antariere. Okay, uyu munsi nk'uri kararaba kino kiganiro akaba afite umutaye kumbure akaba interested yamari ibintu byabo bajene ndumva no bishigikira. Mugabo eske kuoshiramo umutahe mu mwere ku buryo nawe azogarwa amahera yiwe donc azunguka? Ico kintu muri monde des affaires nibaza yuko nk'abantu basanzwe ari aba entrepreneur canke abacuruza basanzwe babizi yuko ibintu byose haba hariho plan d'affaires. Muri ico gihe hari Wipfuza kuza gushiramo imitahe kugira ngo dukorane nawe nyene imitahe wizokunguke arashobora kutwegera tukamwereka ibikorwa byacu ko bitunganije n'ukungene tubona societe yacu izogenda irunguka komsa tubihurije ko nawe nyene kabisa agashiramo iyo mitahe. Okay, si ho bataka jambo twibage twari kuvuga muga twoba tutavuze ngira twoca turangiza. Ofisi ko ari cyo tutavuze cyateza kuvuga. Ego ikintu twavuga tugarutse kuri kijya kintu kijanye n'amashure murashaka kwibaza ati mbega hari abantu benshi uza wumva ngo mu Burundi turamenyereye ikintu ngo experience ashaka kwibaza ati none mbega aba bantu experience yabo ni iyihe? Experience ni yabo ni iyi twebwe twavuga yuko turamaze gukora ama societe abiri ama site web ntidushima kuyavuga nibyaba ngombwa bo bazotuvuga. Ego hama ico cha site web y'amashure muri ya projet my school je nk'ishure nize ko excellence yo mu Ngagara twarashoboye gufatikanya n'aba dusangiye societe turubaka urubuga rwa site web yabo ni excellence Ngagara akaburungu.com. Ico ntitutinya kukivuga kuko ico bobo ndazi nabo nukuri byarabaye. Ego ariko hayo masosiyete abiri batabituhereye nk'urusha kubivuga ntidushaka kubivuga. Okay, guys, je ndabakeze cyane ndabatera intege ndabumvishe ko bishoboka izozi bikazara magi bari aba Amazon cange za Alibaba zose tubona zarigeze umunsi umwe ko bazitangurira ku kamashini kamwe kagaragara ariko uyu munsi zigeze ku maservere menshi cyane. Rero namwe birashoboka cyane. Nuko bye bye. Murakoze. Thank you so much. Ubwo nari ngana ubwo nayiko ndagaragara. Bye bye.